igice cya mbere ni ijambo numvise ryagumye muri jewe numva umenga nibyo twuganira. Igice cya mbere turavye ku murongo wa 15 havuga ngo basubiza Matiya mu gishingo ca Yuda, niko namwe muhabona. Muri iyo minsi Petero ava hasi ahagarara hagati ya bene data. Hari hakoraniye ishengero ry'abantu n'120. Aravuga ati, bagabo bene data, ibyanditswe Mpwemu Yera yari yaravugiye mu kanwa ka Dawidi kuri Yuda ntibyobuze gushika. Ingene yarongoye abaja gufata Yesu, kuko yari yaharuwe muri twebwe agahabwa umugabane w'iki gikorwa. Kandi uwo muntu amaze kugura ubwatsi byo yahawe ko ikiguzi cyo kugabitanya kwiwe, agwa yubamye araturika, amara yiwe yose araseseka. Bimenyekana mu baba i Yerusalemu bose, nicyo cyatumye ubwo bwatsi mu rurimi rwabo babwita akerudamu, bisobanurwa ngo ubwatsi bw'amaraso. Kuko mu gitabo cya Zaburi handitswe ngo, ewe hasigare umusaka kandi ntihakagire uwundi ahaba, kandi ngo ububwiriza bwiwe busubiremo wundi. Nuko muri abo bagabo twahora tugendana igihe cyose umwami Yesu yari akiri muri twebwe, amaja n'amaza kugira ngo dusangire iri jambo ritubwira yuko dukwiye gusubiriza ibyatakaye. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe. Izi nkuru z'ibyabaye kuri uyu Yuda twama tuziga, twama tuzumva, ariko tugomba kwibuka iki gikorwa intumwa zakoze cyo gusubiriza uwari yapfuyemo. Imana itugirire neza. Kuko Yuda biragoye ibyiwe, ingene yagendanye n'umwami, ingene umwami yari yamuhaye igikorwa, hanyuma hakagera igihe akaba ari bagaruka akamugura. Yesu adufashe. Hanyuma Yesu akavuga ati, murakeye mugabo si mwese, muri mwebwe harimo ubugirangure. Bakaza barabaza ati, ni jewe ga mwami? Na Yuda nawe nyene arabaza ati, yoba ari jewe? Ese yemwe kubaza atagire bihana? Imana itugirire neza. Yesu nawe ati, unaribitse n'ibintu mugabe ivyo ntivyamuteye guhinduka. Imana itugirire neza. Hanyuma icyo yakoze arisobanura mu bandi, aragenda atawumwirukanye, agenda atawumukuyemo, aragenda guhiga, abaza gufata umwami wanje Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Amen. Hanyuma rero ababigishwa bari mu bibazo, mu nyuma harakoreka ikintu. Yesu aragaruka arabiyereka, arabahumuriza
cyane baca bariyumvira turakwiye kuraba umuntu dusubiza mu gishiri cyane Mana tugirire neza kuko Yesu akibatoranya yari yabatoranije ari 12 mugabo kuko yidavuyemo basigara ari 11 Mana tugirire neza intumbero y'ijambo nababwiye ko ari gusubiza ibyakuwe muri wewe turafise umwasi witwa Shetani arafise ibintu akutugogotora Yesu ashimwe arafise ibintu akutunyaga arafise ibintu akutwara ibyo nibyo ukwiye kugira gusubiriza Mana tugirire neza none ibyo ni biki ugira Shetani hari ibintu akuhingamo akarizitangabire Yesu yamuha wibaza atari nta ukunda yamuhaye wibaza ngo ni ikindi kintu Shetani akuhinga si byabiko Yesu yari yaramuhaye ibyo ni byo Shetani azaragabanyamo kamwe kamwe akuramo kimwe kimwe kugira ngo usigare uko wari umeze kera Yesu ashimwe Bea mwese mwavutse murabakiza abavutse atarabakiza bakagiwe muri Mana ishimwe je nanje navutse mu Katolika murazi benshi ariko bavuka sibyo none yego muri ibi bice by'iwacu ubu niho hariko haravuka abana b'abakiza twebwe iwacu nabona twese turi Abakatolika kuko batubatiza tukiri utuyoya tukaca tuba Mana tugirire neza hanyuma ugeze ku mwaka wa 3 hanyuma ukaca ujya gusangira kandi abantu baranezererwa rwose Yesu ashimwe hanyuma bagaca bajya ngo kuraganira ibatisimu wahawe ariko kukuga siko mero mwari yego twebwe iwacu niko byari Mana tugirire neza mugabo uvuye eka yatubonye akantu baraganitana gatwaye inyamuke bangura mu biga hanyuma rero usanga bazanye umukobwa ngo mukurima turivuga nawe ntabwo Mana tugirire neza amagerageza ariho ku isi rege nawe jewe nanjye cyane cyarampamagaye icyo nari nakurikiye ndetse nari nakurikiye abakobwa Mana tugirire neza sinari nakurikiye abakobwa oya nari nagonze kuzoba mu mwami wanje narumvaga ariko nawe ntogira umukwe narumvaga gitomboka kuzoja mu ijuru Yesu adufashe erekeye niho ndavuga ijuru rirabizi namukanje arabizi igihe namuresha nawe by'ubupfu cyane n'ikindi yigeze anyumva nagiye oya kuko bari bakaberetse abakozi b'Imana n'ingene tumesha ko turehereza ku rusengero kugira ngo tujye inyuma y'urutonde Mana tugirire neza je nawe nshaka kuwukurikiza kugira ngo nzobone umwami wawe Yesu adufashe uyu yarongoye asore navuga ko hari aho bigeze abona nkura ku mukobwa jewe oya uyu yamusha twakorana ndongoye ndibaza sinamugoye muri korale ngo nze ndakora ku bakobwa cyane mbere wabana igize byaragerageza erega ha muri abo hari mwabo twabanya inkumi barazi ko cy'ibyo atamuhigeze n'abakorako jewe kandi icyo gihe naragerageza Yesu adufashe kuko iyo yampamagaye iyo no kubakorana ko twagendana n'umusore arababaza mu kuramutsa abakobwa nabo n'abakobwa
kwibera ibyo bintu ndiyumvira meya ntateye ngoga Imana igutabara mugabo nzambona umwigeme yakozwe ku mutima n'inama cyamujyana kwa mwarimu nawe yari pasiteri w'ibiki hewe agufasha yari icuki kugira ngo ureke navuze ntiramukuye kure Imana itugirire neza ataragushyira ku murongo mwiza erega jewe kubera nari nikitwa nawe yakitijwe kera nagira ngo ikitwa ndikunamiza cyangwa ntibashimiye gukata n'ingoga cyangwa ibindi ntarabicamo asanzwe bimeze bene Imana idutabara burya rero igikorwa cy'Imana urakinjiramo urigira mu gakiza mugabo hari ibintu ugendana Imana iba yaraguhaye Satani ashaka kuguma kuramo kamwe nyamara aho ukorera Imana ushyitse umwete ugatangura kugira bukebuke bizanira hinduka buhoro buhoro Imana idutabara ugasanga uko watanguye urumva ko atari ko bikimeze burya hari ibyo Satani yagukuye Imana itugirire neza ibyo utegerezwa rero gusenga Imana ibisubizeho Yesu ashimwe erega iyi Imana yacu niyo imenya ingene tugenda niyo imenya ingene dutambuka Imana itugirire neza mu nyuma nabonye ibintu bitaryoheye ndongoye korale turaye mu masengesho ntangura kumva umugabo asinziriye aca nyamba yari asinziriye aca aza gukora mu mufuko y'ubundi mugabo aca kufatira mu mufuko nawe ngo ati none w'ingorora kora mu mufuko wawe Imana itugirire neza none kwigorora ukora mu mufuko ndabara n'ibiki ngo yari kagurira mu mufuko nebe yigoroye nabi ko kwigorora ko gukora mu mufuko ibyo bintu oya Imana idutabara ntabwo yazanye mbona ibintu kuko je narizi ko umuntu akijijwe ari kubandanya gusa ari kubandanya gusa kunigana n'icyaha mugabo usanga abandi bagize babyitiranije Imana idutabara mugabo Imana uko yareje n'ubu ni kwiye Imana itugirire neza abantu nibo bahinduka nayo Imana igumari yayindi Imana y'abasore igumari yayindi Imana y'abagabo igumari yayindi Imana y'abakenyezi igumari yayindi Imana itugirire neza naho abantu bose amara je ntudanezerwa ko nkiri mu buntu bwayo ntibandanye igikorwa cy'Imana Yesu ashimwe ndifuza kuzobirangiza uyu murongozi wacu ndavyibuka ariko aratubwirisha akanama twebwe abasore aca atubwira ati rero ndabizi mugabo kugira korali ikomeye murazoca muresha muri korali nanje vyu Yesu ashimwe Yesu ashimwe sinzi ko yarangiye burya jewe ntimumbone n'ubu ndifuza kumwumvira erega ndinamwumvira niho twoshika mw'ijuru Yesu ashimwe ko namuhawe n'ubatwa k'indongozi mu masenga Imana murangaze ndamwumvire kuko nta bibi yambwiye ibyo yabwiye narabibonye ko byabaye byiza Yesu ashimwe n'ubu mu masenga Imana uramfasha nzobe ndamwumvira kuko ntamwumviye ntiwaciye ahandi nozerukira mu runogo atawuruhura Imana idutabara burya rero abagomba gusubiza Matiya ishimwa cyaribwa bashaka kugira bagume buzuye
akagusubiriza kuko burya utamuka ukurikirana Shetani akuraho ikintu agerageza kugenza agerageza dukana nawe agerageza amanukana nawe Mana igutera iteka ikaguha umwana hari ikintu Shetani gikora kugira ngo tuba turavuga amajambo menshi wamubwira akanga kumva kaco tangura bya bibi byo kumuvuma no kugira rega hari icyo Shetani abakuye Yesu ashimwe hari iby'Imana yakoze hari iby'Imana yaguhaye muri byabo hari iby'Imana yaguhaye ugasanga hari ingene wabitunganya mugabo mu nyuma ugasanga bikitunganya kwako ugasanga Imana iguhetsagiye hari ukuntu ikigira cyo kitakugerageza ariko ugasanga muri murakira kugerageza Yesu ashimwe ibyo byose ni ibintu Imana yadutegekanirije kugira ngo izoduhembe nitwashika mu ijuru erega si ibyo dukorera Imana jewe ahantu nkorera mu Kigereka ni muhira dukunda guhura n'abagabo kenshi twakundana gukina n'urusimbi baca bavuga ngo shaka wowe wagiye tubona ngo turi mu buryo batugishika mugeze aho ngeze rero sahandi bavuga bamwe dutaba ngo nakaza Yesu ashimwe kuko ari batugende twifata igende twari tumeze bakiriweza bagasanga narahindutse ukuri baca bibaza tuyu rero yarakuye rero iyo duhuye naho duhura mw'ijoro baca bagira ngo shako kandi ukagenda tubona mu by'ukuri wagiye tubona ngo ubwo tuba tugishika none nimuze muterejwe n'ibiki ngo nguwe bari mu kuguha pasiporo Imana idufasha kandi rero Imana ikitoko twese ni ukuri ntampezanye ndibyo utuntu turagenda neza jewe n'agakakabaye nkabwira Imana yanjye ntibaramana ukangiza mu gitondo nzasanga kariko karajya ivyatsi Yesu ashimwe irekera Imana utari Imana banje ntizobura kugukorera ibitangaza sima ko twayironse harya tuzoguma turya Yesu ashimwe tuzoguma turya iyi Mana yacu iratwambika iyi Mana yacu iratugirira neza iyi Mana yacu iradusiga Yesu ashimwe ku mwana agira kabiri bavuze ngo yamaze gupfa kubera ntibyari bimenyere byo kuja kwa muganga kenshi twari tumenyere bavyarira muhira rero bakibabwira ngo kapfuye ngo igisigaye ngo ni ugusenga ya Mana yawe ngo kivemo ngo ntigihitane ngo umugore wawe urumva ko kamara manzi baca barampamagara ngo uyihamagare ngo uyihamagare bari kurwaye bahamagarira abagabo mugabo kugira ngo batituriye Imana yanjye nakurikiye baca barahampamagarira ngo nenda yihamagara Mana itugirire neza mugaca ntimwumva none siyo reka ndayihamagara Mana itugirire mugabo Shetani kakigaruka aho bidakundira